Paulo yandikiye abaroma. Paul wrote to Romans. Yandikiye abaroma mu gice cya 5 ku murongo wa 3. Romans chapter 5 verse 3. Aravuga ngo, It says, kandi si ibyo byonyene, ariko kandi tunezererwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana. It says that not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa. Oh, perseverance produces character. Kutatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. And this produces hope. Uko kwizigira ni gutetereza. And this hope does not put us to shame. Uko kwizigira ni gutetereza. This hope does not put us to shame. Urukundo rw'Imana rwasuswe hose mu mitima yacu namwe muyera twahawe. Because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Arabwira aba bantu b'i Roma. He's speaking to the people of Rome. Ngo tunezererwe n'amarushwa yacu. Let us rejoice in the time of trials. Kuko tuzi yuko amarushwa atera kwihangana. Because we know that trials brings perseverance. Umuntu Imana imuravye, As a God looks at a person ikabona naragira iki cyamwa cyo kwihangana, and he begins to see that there is no perseverance, this fruit of perseverance in us, irazana ikigeragezo, he will continue to bring other temptations kugira ngo iguhingure mu so kwihangana. that he can continue to mold you in the place of perseverance. Iyo umuntu rero ngo ashoboye kwihangana, So when one can persevere, bica bimutera kudatsindwa no kugeragezwa. they receive endurance to overcome temptations. Kudatsindwa no kugeragezwa navyo Now being able to endure every bigaca persecution bidushoboza kwizigira or ibitaraba. temptations gives you the hope for the things of Umwanya wo eternity. kwihangana, Now the time of waiting, ntutsindwe no kugeragezwa, make sure that you do not fail in the time ugaca of waiting, wizigira yuko ugiye kubivamwo but amahoro, have the hope to overcome. ukizigira inyishu nziza iri imbere, See a good reward in wari front of you. ingumba ukizigira ko ugiye kubona umwana, Realize if you were expecting a baby imyaka ikarengana and nako, times goes by, ariko ukabandanya kuba muri ibyo but you byizigiro. continue to live in the hope. Kwihangana biratubeshaho, Right, so perseverance gives us a power to live. kandi tugashobozwa kudatsindwa. And we are given the power to not fail. Ibyizigiro bigaca bishikama muri wewe, And muri then hope twebwe. is built within us. Bihabwa ikibanza nuko twahereye ku It kwihangana. all begins by us become persevere. Ariko hari akantu nyamukuru gatangura, But there is something that begins at the beginning. nukunezererwa ibigeragezo. It is being rejoicing in the time of Kunezererwa trial. ibigeragezo rero So therefore, in this time of ni trials, hamwe uca ushima Imana, this is when you give thanks in the time of ugashima Imana trials. uko nyene bimeze. As the things are, you give thanks to Him.